Ndagusuhuje kandi nkuramutsa nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Inyuma yo gukomborwa mu mabanga kw'abashikiranganji bane aribo Santus Niragira w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yasubirijwe na Prosper Dodiko, Dr Sylvain Nzeyimana w'amagara y'abantu yasubirijwe na Dr Ridwine Baradahana, umushikiranganji Ezekiel Nibigira yahora atwara ubushikiranganji bw'iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, urwaruka inkino n'imico kama yasubirijwe na Gervais Abayeho, Deo Gratias Rusengwamihigo yasubirijwe na Venuste Muyabaga mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi no gutegekaniriza kazoza abakozi. Abashikiranganji bashasha bane bahejeje kurahira icese ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri. Iryo rahira rikaba ryarabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, abashingamateka n'abakenguzamateka. Nk'uko vyama bigenda ku bahejeje kurahira, sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iraheza ikakira indahiro zabo. Tubibutse ko abo bashikiranganji bashasha bane bagizwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, umushikiranganji w'abakozi n'akazi, umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, yewe n'umushikiranganji w'iyinjira ry'u Burundi muri EAC, urwaruka, inkino n'imico kama. Nayo kandi ntivyama vyoroshe. Ngizi intambwe 10 muganga Ridwine Baradahana yaciyeko kugira agera aho aba umushikiranganji w'amagara y'abantu. Dr Ridwine Baradahana ni rimwe mu mazina ahejeje gutangazwa mu bashikiranganji bane bagiye kwinjira muri leta y'u Burundi. Twaciye tugerageza gutohoza kugira tumenye abo bagiye kuba abashikiranganji abari bo n'ico bamaze. Twasanze muganga Ridwine Baradahana avuka mu ntara ya Bujumbura, akaba yarize igisata c'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi. Mu mabanga yiwe mu gisata c'amagara y'abantu yagiye araduga uku gukurikira: muganga ku bitaro vya Butezi, ubugira kabiri yabaye muganga muyobozi w'ibitaro vya Butezi, ubugira gatatu yabaye muganga muyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Ruyigi, ubugira kane yabaye icegera c'umuyobozi ajejwe gutunganya ivyo kuvura service de soins mu bitaro rwa Karedi, ubugira gatanu yabaye umuhanuzi mu biro vy'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, ubugira gatandatu yabaye icegera c'umuyobozi mukuru w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya malaria PNIRP, ubugira indwi yabaye umuyobozi mukuru w'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya malaria PNIRP, ubugira umunani yabaye uwujejwe responsable igisata c'imfashanyo z'ikigo mpuzamakungu Fonds Mondial ku mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya malaria PNIRP, ubugira icenda yabaye uwukurikiranira hafi ibikorwa n'impinduka bizana suivi evaluation mu mugambi w'ubufatanye hagati y'ikigega Fonds Mondial na PNIRP, ubugira cumi yabaye umuhinga yigenga consultant independant ku migambi ijanye n'amagara y'abantu mu bihugu vya Mali, Niger, Gabon ndetse n'ahandi. Mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu z'ukwicumi 2023 habaye ukubisikana hagati ya buramatari yahora ayoboye intara ya Ngozi na buramatari mushasha, gukurikirana cane amakoperative hakoresha uburyo bwa leta no guhimiriza abayahurikiyemwo kwama ku kivi kuko akazi katari mu biro ahubwo ku rubuga, kugwiza abakunzi b'intara n'abayiterera kugira ibikorwa vy'iterambere birushirizeho kurangurwa, gushira inguvu zose zishoboka mu guheraheza ibikorwa vyo kubaka ikibuga c'inkino Agasaka. Iyo ni imwe mu migambi myinshi Desire Minani buramatari mushasha w'intara ya Ngozi yashikirije kuri uwa gatatu z'ukwicumi 2023, aho haba kubisikana hagati yiwe na Emmanuel Ntaconsanze yahora arongoye intara ya Ngozi. Desire Minani agahamagarira abanyagihugu kudashira imbere imyidogo baca ku mbuga ngurukana bumenyi, ahubwo bamwironderere bamuyagire ibitagenda neza canke batange intererano yo kubaka intara ya Ngozi, intara idasanzwe kuko izoba umurwa mukuru w'intara nshasha ya Butanyerera.
abanyengozi bashire imbere ibibahuza ibibatandukanya ntibihabwe ikibanza. Buramatari mushasha w'intara ya Ngozi akaba yahamagariye kandi abenegihugu gukorana babane neza kuko intara ni iya bose. Ibirori vyo gushikiriza buramatari mushasha w'intara ya Ngozi bikaba bitegekanijwe kuri uyu wa kane 2023 mu kwezi kw'icumi nyene. Oho. Ibirori vyo gushikiriza buramatari mushasha w'intara ya Ngozi bikaba bitegekanijwe kuri uyu wa kane z'ukwicumi 2023 muri komine Kiremba. Nayo mu yandi makuru kandi inzu zirenga 40 zirageramiwe n'inkombe z'uruzi Kizingwe muri zone Kanyosha. Ikimanga c'uruzi rwa Kizingwe kirushiriza guhomoka no gutera ubwoba abanyagihugu bo mu karere ka Kizingwe Bihara muri zone Kanyosha ni muri komine Muha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Aha ni mu gihe imvura yimirije gutasura, baratinya yuko aho bukera imvura igatasura ico kimanga kizohitana amazu yabo kubera inkombe z'urwo ruzi Kizingwe zidakingiwe. Inzu zirenga 43 nizo zigeramiwe n'ikimanga c'uruzi rwa Kizingwe rwataye inzira bigatuma umusozi uguma uhomagurika. Abanyagihugu bubatse mu karere ka Kizingwe Bihara baratekewe n'ubwoba kuko babona imvura yimirije gutasura bagatinya yuko ico kimanga c'uburebure bw'amajyepfo bw'ababa imetero 20 kizorushiriza guhomoka maze amazu yabo agatahira mu manga. Bagira bati twaratabaje kuva kera abajejwe intwaro muri komine Muha, Musitanteri aratanga itegeko rihagarika abaropora umusenyi n'amabuye muri urwo ruzi ariko ntibigeze bahagarika. Abanyagihugu baba muri ako karere kageramiwe n'ikimanga c'uruzi rwa Kizingwe bakaba bavuga yuko bagerageza kuzibira umuvuduko w'amazi kugira ngo barabe yuko bokingira inkombe z'urwo ruzi, ariko bavuga yuko abo baropozi b'umusenyi n'amabuye bikinga agahumbezi bakarandura ivyo biti vy'uruzitiro baba bubatse. Bobo babibonamwo ubukozi bw'ikibi kuko n'ibiti bikingira inkombe z'uruzi vyitwa imisuna bavuga yuko bari bahateye bishika 40 vyose vyaranduwe. Aho baboneye yuko itegeko rya Musitanteri ribuza abaropora muri urwo ruzi ribaye imfagusa. Abanyagihugu bahavuye bitura umukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe abasaba yuko bokwitura ikigo kiraba ivy'ubutare n'agataka OBM. Abaserukira ico kigo barasohoye ingingo yuko abo baropozi bova muri urwo ruzi bakaja kuropora muri Kanyosha ndetse na Muha. Mugabo ako kamo ntibakitavye baciye babandanya bacukura muri Kizingwe. Aho baboneye hatakivuyemwo bahavuye bandikira umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Uwo mutegetsi yasavye abanyagihugu barajwe ishinga n'ico kimanga ko boja inama n'abajejwe intwaro bagatunganya amarondo yo guteramira abo baropozi we yise abagizi ba nabi. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro, Musitanteri wa komine Muha aremeza yuko ico kimanga kiguma gihomoka kubera abo baropozi batubahiriza ingingo zafashwe zo gukingira inkombe z'urwo ruzi. Akeburira abenegihugu baba muri ako karere ko bobandanya bagerageza gukingira inkombe z'urwo ruzi mu gutera ibiti bikinga inkukura no guteramira abo baropozi bababonye bagatabaza inzego zibakurira. Intumwa z'ikigo kiraba ivy'uburaro bwa leta OBUHA ziramaze kwishikira kuri ico kimanga kugira ngo hakorwe ivyigwa vy'ukuntu bazosubiza uruzi mu nzira yarwo. Bakavuga yuko ivyigwa bigeze kure. Muri ico kigo bakabona yuko ico kimanga c'uruzi Kizingwe kirushiriza guhomoka kubera n'umuvo w'uruzi Mugoyi ruca muri Kenga Busoro wisuka muri Kizingwe. Bemeza yuko iyi ngingo yo gukingira aho uwo muvo wisukira muri Kizingwe yamaze gufatwa. Ico gihomoka gikomeje kwiyongera mu gihe leta yamaze gufata ingingo yo kubaka ikigwati c'uburaro bw'abakozi ba leta muri ako karere ka Kizingwe Bihara. Abanyagihugu bakabona yuko hatagikozwe vuba n'ico kigwati ca leta iriko iratunganya kizohava kibangamirwa n'iyo manga y'uruzi rwa Kizingwe.
umuyobozi ajejwe ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe yemeza yuko politike ya leta yo gukingira ibidukikije mu ngingo yayo ya 17 itegekanya gutunganya neza ibibanza byose bigeramiwe nka Kizingwe Bihara. Renilde Ndayishimiye akavuga ariko yuko ingorane nyamukuru leta ifise hari uburyo buke bwo gushobora kurangura ibikorwa nk'ivyo gukingira inkombe z'inzuzi n'imisozi himanyagurika. Agira ko ahamagarira amakomine kwiyungunganya mu gutabara uturere twayo tugeramiwe, leta nayo ngo ikaza yunganira mu vyananiranye.